abarimyi b'umuceri bo mu kiyaya c'Imbo bamenyesha ko iyo mbuto shasha y'umuceri barima ntibimbure yitwa hybride. Isoko ryacu muri komine Gihanga, kamwe mu turere barima cyane umuceri, imenyesha ko ikiro c'imbuto bakigura amahera menshi, hageze kwimbura bakagurisha intica ntikize kuko uyo muceri ngo atakiba kirimwo. Abarimyi b'umuceri ngaha mu kiyaya c'Imbo turi mu ruhombo rudasanzwe. Hari umuceri witwa hybride abashinwa batuzaniye, uradusize mu ruhombo rudasanzwe cyane kuko uwo muceri ikiro cawo c'imbuto twakigura amafaranga 26,000, ariko ubuye umeze nk'uwera ikiro turiko tukigurisha amahera atarenga 5,000. murumva urwo ruhombo rurimwo ingene rungana. Uretse ko uyu muceri mushasha witwa hybride utimbuka, abarimyi baho muri komine Gihanga bamenyesha kandi ko ukarigwa n'ubukoko, bakama bariko barapompa nk'uko vyemezwa n'isoko ryacu. Bagizananye n'ubukoko, hari ubukoko bazananye n'uwo muceri, ubukoko bwera. Ni ukuvuga yuko wapompa mu gitondo ngira ngo no ku mugoroba, umuntu atagiye gupompa nta kintu na kimwe yahatoye. Ni ukuvuga yuko ahantu wakura imifuko 10 utomboye uhakura imifuko 2. Abo barimyi b'umuceri bavuga ko bakora bahomba kuko abarangura uwo muceri wa hybride batawukunda. Isoko ryacu rimenyesha ko babwirwa ko ari bihumbwa. Ikiro c'5,000 kigurwa udahuye. Urumva rero bawugura nabi kubera iyo ugiye guhuza nta muceri mwiza uvamwo kubera ubwo bukoko bwawuteye. Ni ukuvuga yuko ushobora no gushora ku basanzwe bawugura bakanka kuwukugurira kubera bavuga ngo ni amatete. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Habonimana Felix, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe SRDI, kugira agire icyo abivugako.